mu ntumbero yo gushira mu ngiro umunsi wa kane mu ndwi wahariwe gukingira ibidukikije muri leta y'u Burundi, leta nkozi kandi mvyeyi irongowe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka wa 2020 umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aserukiye umushikiranganje yari yafatiriwe n'ayandi mabanga yaramutse yifadikanya n'abarimyi bo ku mutumba Karunyinya ikomine ya Buhiga aho ni mu ntara ya Karusi mu bikorwa byo guca imikobeko. Ivyo bikorwa vyari vyitabwe n'abene gihugu bo muri komine ya Buhiga, abajejwe intwaro guhera ku rwego rw'intara ya Karusi kugeza ku barongoye imitumba yose igize komine ya Buhiga n'abajejwe umutekano ntibari batanzwe muri ivyo bikorwa, eka mbere n'abajejwe gukinga impanuka nibiza muri iyo komine ya Karusi bari muri ivyo bikorwa. Mw'ijambo yashikirije abari ngaho umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije yabahanuye cyane kwitwararika rwose igikorwa cyo gukingira ibidukikije vyo soko yo kubaho neza. Yabahanuye kandi gusubiriza ibitoki bishaje mu matongo yabo, ati n'imiburiburi umwe wese atera ingunu shasha zishika 10 mu itongo ryiwe mu mwaka. Nyakubahwa Buramatari w'intara nziza yacu ya Karusi, nyakubahwa mustanteri wa komine Buhiga, nyakubahwa muyobozi ujejwe ibiro by'ibidukikije mu bworozi, nyakubahwa chef de zone Buhiga, bakuri imitumba mwese mukoraniye ngaha, bene gihugu mwese muri hano tugira amahoro twese, tugira amahoro twese, sangwa amahoro ubu mu bikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu. Nagomba mbandeshimira Imana rugira byose yatumye turamuka amahoro, kuko hariho benshi hariho bamwe batashoboye kuronka amahirwe yivugera isaha bari bazima. Iyo Mana rugira byose rero ndabasaye muduhera amashi. Nongere fate kano kanya shimbe nyakubahwa Buramatari w'intara yacu nziza ya Karusi ku byiza byinshi ariko aradushikanako. Nongera ndishimira Imana rugira byose yashoboye kumufasha agasubira agategwa iteka kwizi kurongora intara nziza yacu ya Karusi. Genda yivuze nk'userukiye ubushikiranganje bw'ibidukikije n'ubworozi, nyakubahwa Buramatari mu nangaha yaratugiriye neza cyane gose. Nababwira yuko ari mu Buramatari ba mbere ibi bikorwa babikoresha nkuko mubibona kama vyitaba ata munsi numwe uvuyemwo. Kwama dukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi, nta munsi numwe atabari ku mutumba kanaka mu ntara. Ndetse noneho twarigeze no kugira ibarura mu gihugu cyose, twasanze intara yacu ya Karusi iri mu za mbere, ntizirenga mu za gatatu. Urumva rero by'ukuri ko nyene cyari mukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye atihenze, niyihenze by'ukuri muri leta nkozi, leta mvyeyi, leta nkozi bakeneye abakozi, bakeneye abahizi. Ndeteza kuronka abahizi, abakozi. Nivyo ariko arababwira mustanteri ainda ku muhizi, ainda ku muvyeyi, ainda ku mukozi. Kandi bavuze ati leta mvyeyi si leta idahana, ni leta itunganiza bene gihugu bose, mugabo kandi uciye kubiri n'amategeko arahanwa. Ba mustanteri na bakuri mitumba muzohana, murahanura hama mugahana, niko bimeze. Rero nagomba ndabwira yuko muri leta y'u Burundi ihangiro bafashe kugira dutere imbere, umene gihugu wese atera imbere. None mwaravyumvise abaje mu myiyamamazo tuvuga tuti umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Kumbura bavuga ati byo baraduhenda, uko soko shikoza wowe ni waramuka wakira impanuro abakurongoye baguha, ukarima neza, ukorora neza, ufungura byo ndaze ko niyisaha murafungura. Imana yari uteye itekera duhikire ciza n'isi nziza n'amazi meza kugeza isaha abarundi bose ku mpande zose z'u Burundi, nta murundi yicwa n'inzara. Rero iyi ntambwe tugomba gushikako nukurose wa mufuka amafaranga. Wo nawo bisaba yuko turima, tukorora, tukaronka ibyo dufungura, tukaronka n'ibyo tudandaza. Dushira ku isoko. Dushize ku isoko turonka amafaranga.
muri iyi leta muri iyi myaka turimo rero umunebwe nta kibanza afise nta muntu yova ngo n'umukenera uhebwa ngo nanirwe no kugura inkoko kandi turazi yuko inkoko yoroye neza irashaka guha impene yoroye neza iraguha inka je nagomba ndabwira yuko jewe impene yampaye inka je ndafise inka nakuye mu mpene birashoboka muze mupime murabe eco muhamagarirwa no kwakira impanuro muhabwa n'ababarongoye ihangira rero twihaye kugira ngo ivyo byose bishoboke nuko abene gihugu bose baja mu makoperative mu mitumba yose y'u Burundi hariho amakoperative tukaba tubasaba yuko barima canke bakorora uko bavyumvise bashimye korora borore ingurube inkoko impene inka hanyuma badandaze baronke y'amafaranga bashyira mu mufuko tukabasaba yuko abarongoye amakoperative ataburyarya bwojamwo icisambura amakoperative n'uburyarya barongoye intwaro mudufashe uwo muntu w'indyarya muri koperative avemwo hakiri kare asezererwe avemwo dukeneye iterambere mu bene gihugu dukeneye ihinduka mu bene gihugu muhinduke muronke amafaranga mu mufuko mwikenure mu miryango mnuke abana amashure mwambare neza turifuza yuko abene gihugu bose b'Uburundi bambara ibirato bose ntagire umuntu azogendera atsidagurika kandi birashoboka tumaze kuronka amafaranga ivyo rero s'agasesura muri ndabibabwiye yuko bishoboka mugende mupime mworore murime nta nkeka muratera imbere abafundi b'indimo bamushikiranganje wacu tubahamagarira kuba hafi abene gihugu twirirwa mu manama misi yose tubahimiza yuko umufundi w'indimo wese gutera kuri ba moniteri hari ba moniteri bihaye kudakora mugahe gukwezi guheze bagatonda guhembwa turasabye umwene gihugu wo kumutumba muzobona moniteri atari karakora muzocemo umushengeza mubibwira uburongo ubuyobozi bw'ibidukikije bunyewe n'ubworozi mubimushikirize noneho ubu tugiye gushiraho ico bita amakaye de charge twarabiteguye gushika ku muri moniteri twaramuhaye ibyo azokora mu minsi za umuyobozi azobibashikiriza atabikoze tuzomwevariwa tumurabe tumusuzume ca tumusezerera ku mugaragaro ubu turiteguye ku rwego rw'igihugu kwirukana ba moniteri bashika n'imiburiburi 100 muzovyumva ku maradiyo tuzofuma dukora amakosa tubirukane batahe bashaka bagende baburane n'abazoburana ntaco bazoshikako ivyo twaravyiteguriye tuzobikora kuko twasanze yuko aba moniteri ntaco bariko baradufasha usanga hano ku Burundi bwose babidogera aba moniteri abasista dozone nuko nyene muri iyi leta rero ni leta mvyeyi koko ariko nababwiye yuko ihana umuntu atarima adafasha abene gihugu kurima ntawe tugikeneye yababwiye nyakubahwa amatani uzoja kwirigara mwumvise vyiwe natwe umonitera atazoja ku kazi umufundi wese atazoja ku kazi mu bushikiranganje bayi muri leta nkozi bayi kandi usabe mwebwe ko imitumba bacunga ijisho ducungira ijisho monitera agricole ducungira ijisho agronome ducungira ijisho bose abafundi bose m'indimo n'ubworozi kugira ngo muce muduha raporo tuyirose tumusezerera ku mugaragaro catuzana radio tumwirukanira aho nyene kuri uwo mutumba niko twabiteguye ku mutumba ntuzomwirukanira rero kugira ngo turime ivyo tubishikeko tworore bisaba ko dukingira isi ndimwa kuko isi ndimwa niyo nka dukama abarundi hafi 90 barenga na 5 kwijana batunzwe n'uburimyi nukuvuga yuko kurima nawe turima ku isi iyo si rero irinda gukingirwa niyo hangiro rero ya leta y'u Burundi ko duteza gukingira isi no hacaje imigambi mikuru yo mu burimyi mu bidukikije ubwa mbere umugambi wo guca imikobeko mu Burundi bwose guca imikobeko turashima cyane gose nga mu ntara muriko murageragaza kandi ni vyiza ariko tubasabe tugumize ko kuburyo umutumba wose tubona uciye imikobeko wose
kugira amazi y'imvura niyaza ntaronka amenera ngo ashike mu mwonga. Arabidoga ngo imikobeko yiciwe ibatwara amatongo. Nagoma ndababwire nti nubwo yobitwaye agato hajya ahantu wahora utera iragufashije gukingira iryo tongo ryawe. Je nkiri mutoyi twebwe mu gutera ibiharage bica amasinde tukamizamwe ibiharage no kubagara ntitwabagara twasubira dusoroma. Ahantu ndahagiye uwo munsi hasigara ari ubugaragwa haratitutse. Ntihatitutse kubera iki? Imvura iguye murazi ngene bica bigenda. Icihitana bwa buryohe bw'isi bwose igakukumura bwose ikarunda mu myonga. Isi yo ku musozi ikacitituka mu myonga naho agacatwagwa. Nimba warimye imiceri igacitwagwa. Bidutera ingorane kabiri. Isi iratitutse mu mwonga haratwawe. Yindi ngorane ni iyihe? Mu gihe imvura iguye igasanga nkaho mu ndimo nkaho duhejeje kurima ugasanga nta byatsi bihari, imvura yose ikiruhukira mu myonga, duca tubura amazi ajya mu kuzimu. Habuze amazi aza mu kuzimu rero ya amariba hariyo ndabona hariyo abo tunganya imyaka n'abayindusha mwahora mbona keshi ibyo bita imbizi. Zijya mbizi ntugira ziva ku kindi, nukuvuga n'amazi yo mu kuzimu aba yabaye menshi. Kugira amazi yo mu kuzimu rero menshi atanga imbizi, atanga amasoko y'amazi, bisaba yuko habonetse amazi y'imvura aho gutemba agenda gutera ingorane mu myonga ajya mu kuzimu. Nta duhagaze imvura iguye igacaca nyene amazi ahagenda mu kuzimu, ubwa ntaca agenda hari mwonga. Nico gituma rero twaciye dusanga mu Burundi mu ntara nkazo z'igihugu amasoko ari karakama. Amasoko ari karakama niyo umuntu agomba kuza gutanga amazi nkajya tugaza rusengo canke dukura amazi tutwara mu bisagara, dusanga amasoko yaragabanutse tukabura amazi dutwara guha bene gihugu. Rero bene gihugu nagoma mwebwe umugambi wo guca imikobeko mu bufate nka nkama mu mvo zibiri, gukingira isi no gukingira amasoko y'amazi, kugira ngo twebwe turi uyu munsi aba bana turiko turavyara bakiri bato, abana bazovuka nabazovuka mu myaka 150 nabaza basanga isi ikimera, baza basanga isi Uburundi bwacu bukirimwa amazi. Nahandi hoho ni hamwe hazogera nk'imyaka 100 ugasanga amasoko yo imyonga yose yarakamye, inzuzi zarakamye. None abo bana bazovuka basanga inzuzi zarakamye, basanga isi yaratitutse ari bugaragwa, bazovuga ngo basekuru babo babamariye iki? Rero nagoma ndabasaba ibyo dukora byose tubikore dutegura kazoza k'abana bacu. Uwa umugambi wa mbere wo guca imikobeko. Uno mugambi gira kabiri ni umugambi wo kwambika isi. Ni umugambi witwa we Burundi urambaye. Ni umugambi wo kwambika isi. Gutera ibiti. Duteye ibiti tuzoba dutumye tugabanye ya nkukura. Tuzoba dutumye imvura iguye nago ndabwiye nkaja mu mikatose hajya. Imvura ihaguye amazi menshi aja mu kuzimu. Amazi menshi natemba aja mu kuzimu. Niwo mugambi rero twagomba yuko nawe nyine mushigikira, kandi naho nye dushima kuko mu ntara ya Karusi uwo mugambi barawitabiriye. Amatuta ari karategwa, ari nawe fa nayabonye hecho ari amatuta. Ayo matuta rero muyabungabunge eje aho dubukera mu kwezi kwa 11 na 12 dutangure gutera ibiti. Umwe wese agerageze mu ndimiriwe atere mw'ibiti bibana n'indimiro, atera amagerevere nkibona ngaho ni sawa mu ndimiro. Amagerevere ni sawa muyatere mu ndimiro zanyu kugira ngo turonke amazi ajya mu kuzimu kadukingire imyonga yacu n'isi mu ryohe bwiza. Hanyuma kandi undi mugambi gura gatatu ni umugambi wo gukura ibiti binwa amazi hambavu y'amasoko y'amazi no hambavu y'imyonga. Aho rero nukugira ngo imyonga ntikame n'amasoko ntakame, ko birababaje cyane ugiye kurondera ahantu ushira isoko za rusengo ukahabura ugasanga isoko ryarakamye. Uwo mugambi rero ndabona nga nturitabirwa kuko hajya hakugera bajya bijya bitwigira amazi. Imikatusi mukuru mutumba dofashe na mustanteri ku metero 15 imikatusi iveho. Matera ibindi biti, matera amagereveriya n'ibindi biti, mugabe imikatusi kubera twasanzwe amazi menshi muyikureho hajya hakugira hari nayibonye no ngaho wiyaho na hajya higa
mugaragaza imikaratusi muyigizeyo. Undi mugambi leta cifata n'umugambi yo gushinga umunsi wa kane mu Burundi bwose ko ari umunsi wahariwe gukingira ibidukikije. Ndakimangira gose kuko gukingira ibidukikije ni karahara mu ruganda ntibacure. Ibidukikije bidakingiwe isi ndimwa izo bitituze. Amasoko y'amazi azobakamye. Noneho atabiti bihari musange haje uruzuba haba ubugaragwa. Ntihaba urugaragwa rero sinimwe bizoca bigenda. Mu gihe ibidukikije bidakingiwe niyo imvura igwa nabi. Ya yindi ugasanga ikiratwara ibintu ikagwamwo urubura. Rero ni karahara mu ruganda ntibacura. Ikintu cyo gukingira ibidukikije ni mukigira icanyu ku neza ya mwebwe abana banyu abazovuka buzukuru n'abuzukuruza. Mutama wacu niwe yishengere bavuga ati ikibizo gupfa igibi no gupfa atacumaze atacusize. Ikibi no gupfa atacusigiye umuryango, ikibi no gupfa ataco usigiye igihugu. Rero ndabasabe twe turiho uyu munsi Imana yadutije iteka tukatukibona. Tugire ihinduka duhinduke ku neza y'abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza. Iyi migambi turiko turabibabwira ntimuyifate ko ariko kubakandamiza. Muyifate yuko ari ku neza y'abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza. Ngaruke rero mu by'uburimyi. Nabwiye yuko leta y'u Burundi yafashe ihangiro yuko igisata cy'uburimyi ari cyo cyambere. Nagoma ndabwire no mu bushikiranganje buri mu gihugu, ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, nibwo bushikiranganje umukuru w'igihugu yashimikiyeko. Nibwo yashimikiye ko yarabonye yuko udashimikiye muri ico gisata iterambere biragoye. Iterambere biragoye. Naco gituma nahagiye hose ari karagendera intara zose z'igihugu yamari kumwe n'umushikiranganje wacu. Bamari kumwe. Kugira ngo yereka bene gihugu yuko uburimyi ariyo ntango y'iterambere. Ni warima neza, ukimbura neza, uzoronka amafaranga. Ayo mafaranga maze kuyaronka byose bicabikurikira. Maze kuyaronka urashya abana mu ishuri, maze kuronka amafaranga uragura ikinga, ubishobora aragura moto, ubishobora azogura n'umuduga. Gaterambere ryashize. Ihangiro rero leta yihaye no kugwiza umwimbu mu mpande zose z'igihugu. Buciye mu buryo bwose. Nico gituma nico bari mukuru w'igihugu avuga ati ahantu hose hari itongo ritarimye nibaririme. Ndabahamagariye rero mwegere abarongoye intwaro. Mwegere n'uwarongoye ibiro by'ibidukikije mu n'umugorozi. Yababwinya kwa mutabura amatari. Hari amatongo leta y'u Burundi iherutse gutora. Ubu leta ari hayihangiro abantu bose bihaye amatongo bakayikera gice mu mategeko irika yisubiza. Ariko arasubira mu nwe ya leta kugira ngo leta nayice habene gihugu bayarime. Twarabikoze mu ntara y'ibitoki ibubanza ubu ntihora bameze neza cyane. Yari amatongo yigaruwe n'abantu ubari mama cooperative ubu ni nk'amahinguriro. Dukenerera ry'amatongo aheruka kwa gusubira mu nwe ya leta ngaha mu ntara Karusi. Imwegere mu yarime. Babereke murime ibigori, murime ibiharage, murime ivyo mushaka byose. Igikuru nuko muzorima mukimbura hama mukadandaza mukora nk'amafaranga. Nurico rero tuzonezerwa nitwasanga mwimbuye tuzonezerwa. Nitwabwiye ngo muzokwimbura muduhe oya dukeneye ko mwimbura tugasanga musa neza. Tugasanga umuryango iwanyu hameze neza. Ntimurima ngo buramatari mu muteze imbere oya dukeneye yuko uteza imbere umuryango wawe. Buramatari nawe warike nawe nyina abikora kwiwe. Nababwira yuko noneho n'umurimyi w'akarorero mu ntara. Muri leta mvye badubwira ati wewe uri ndongozi bakarorero mukuru imitumba dusezerane amatongo iwanyu dukeneye ko abamatongo y'akarorero. Turakeneye umurima w'akarorero kwa mutumba. Turakeneye umurima w'akarorero kwa moniteur agricole. Ibyo turabikeneye kugira ngo turabe yuko duhindura ingendo dutera imbere. Ayo matongo rero mwegere
abajeje intwari mustanteri ahabahe mwakore murime mugabo rero muje muri ama cooperative nta yindi nzira nimwe dukene nta muntu numwe nta muntu aza kwigira atera imbere ari umwe nta muntu akora ngo atere imbere ari umwe nico gituma leta yafashihangire yuko mutegeze gukora mu makoperative uri muri koperative bica byoroha mwarabonye leta yatanguye kuba miliyoni 10 bica byoroha kandi nka twe umushikiranganje turimwe bw'uburimyi n'ubworozi bica bifasha yari nk'ifashanye torose cya turengene tuyibaha ubu twarafashihangire yuko koperative tuzosanga iri ku kivi tuzoyitera intege tuyiha ibyorogwa tubaha ubworozi tubaha amapompe yo kuvomera tuyabahe nongende bahamagarire abanyakaro cyane cyane muri komine ya Buhiga mwijukire kurima imboga birababaje cyane abanyabuhiga badahugira imboga mu ntara ya Gitega muri komine Giheta muri komine Giheta barakubwira yuko amazi ari amafaranga ntibaryama muri zone kiriba muze mubaze ntibaryama bakarara ko bavomera imboga nawe umunyabuhigwa cyo wirukaza kubagurira imboga Igitega uvuze imyonga birababaje muri standard dufashe goronome monitere dufashe cyo kintu gihinduke tubone imboga muri komine Buhiga ibitunguru amatomati byose kugira mutangure gufungura imboga namwe mumeze neza mumererwe neza kore muri leta mvye twifuza yuko umwana w'igihugu wese amererwa neza afungura neza akaronka n'amafaranga nivyo twifuza yuko mwoshikako rero leta nakidakora nagomba ndabwira yuko hatanguye kugomborwa ifumbire mwihuta kugombora ya fumbire mutangure kuronka ifumbire mutangure aho imvura ndabona imvura ikirahika mu minsi zizogwa muce mushiramwo ibitegwa mutere rero nkagomba ndangize nongera ndabashimira bwa mbere ko namwashoboye kuza kubikorwa mwe nkashimira cyane mwivuye ku mutima abarongo intara kuko ndazi yuko yaba adashiramo ingufu nyinshi cyane yaba atazaraseruka kumbure niho barabakwega amaguru muga ndazi neza buri amatare ni ngaha si benshi bazosiba ikintu cyo gusubiriza ibitoke nagomba ndabasabe bene gihugu bo mwese muri ngaha umwe wese arabe aho aherereye mwitongiwe arabe ibitoka afise arabe imyaka byoba byaratereweko arabe ingene biriko birama muri bya bintu byo kugwiza umwimbu dusanga turiko turasubira inyuma nitubabwiye ngo mfate amatongo muyasasike ariko tubahamagarira n'imiburi buri gutera ingundu 10 ku mwaka ingundu 10 shashi kwimba ibinogo binini ugashiramwo umwavu ugashiramwo ingundu y'igitoki bishashi n'imiburi buri ku mwaka kugira ngo nawe uzocuraba bya bitoki bishasha na bya bindi wasanga sogokuru yaragutereye uraba umwimbu bitanga ingene bimeze nongeye kandi bahamagarire kugerageza kuza muratera imbuto zirobanuye niho muzoheza mukaronka umwimbu ushimishije ari nagomba gusanya kubahwa arongoye ubuyobozi arongoye ibiro by'ibidukikije ubunini n'ubworozi mu ntara adufashe umwene gihugu azokwifuza ko tumufasha gusubiza ibitoki azodutera kamjo tatuza kumushigikira ejo kabona tundakeneye ko bafasha gusubiza ibitoki mwitura umuyobozi mu ntara tuzosidukana niyonka nimwashaka tuzoza n'abayobozi bakuru bose bo mu bushikiranganje batonde mu itongo ryawe turakeneye ko ibitoki bihinduka by'ukuri kuko turabonye ko biri mu iterambere uramutse ibitoki bigukundiye bikama neza uraronka urwagwa ukarudandaza ukaronka amafaranga bacinya mu mufuko ari bisahira ukabitwara mu isoko ukaronka amafaranga niwe rero niho wabundi cyo tuvuga tuti amafaranga mu mufuko